Nkakujya basi akora ukwiwe kwa Trace na Rap Boy ya kila muntu akora ukwiwe uni solo artist naje ndi solo artist mugabo bivanye na ije ndirimbo yacu twakoze yitwa Kana indirimbo yarakunzwe niyo yaciduha amahigwe yo kwinjira muri ya competition biravugwa neza na neza ko ijya award yari iwanyu niko bivugwa ariko mwe ntimuvyeme none ntabyubona ntabyubona cewe ariko barayibimba none tujye gushwana bijya ni competition no musi yahito basho kwitwara abandi ngo bahaye ngo Swahili Nation abantu bavuga igiswahili gusa abantu bavuga igiswahili gusa je sinzi wowe bivuga kwi je inshoti je ndakivuga none ko bereko batayimpaye none ko bereko batayiduhe twebwe none byagenze gutegura ni babaye award inshoti je kwanze kintu novuga kira kintu cyose kirategurwa Imana irategura kandi n'abantu kandi bagategura rero ndibaza ko ivyabaye byose byari byateguwe nico kintu nashaka kuvuga bisigura ko hari umuntu nyene bavuze canke hariyo ukuntu bari babiteguye okay abantu baravuze ryawadi okay yari ikwiriye Blayzo na Pilaf gusa siko vyagenze urumva kila muntu afise vision yiwe vision yiwe mwe mufise vision ya icon nayibabadije mukanga kumbwira ati dufise vision ni mufise vision yo gutwara award twarayishaka cyane gose kandi nico gituma twakoranye n'inguvu twarakoze cyane twarayishaka cyane gose kubera nico kintu cyari kwereka ko natwe twakoze cyari no kuduha inguvu yo gukora izindi project nyine zikuze gusa uko byabaye kose turashima nivyo tuvuna inguvu reka mukore basijama tuze tubahe natwe Free TV ko turi mu kubitegura tuzoyihabi iwacu natwe sivyo none nta Twari na kamwe na mama yes ndakwibutsa gukanda subscribe ni Free TV ndiko ndabikwibutsa usanzwe ubizi ni Free TV kanda subscribe ngaha hasi ucugenda no kwa Blayzo ma Melody ugende no kwa Pilaf official bana ukubiteko na gakengeri kugira ngo ibintu bigende fresh ubone indirimbo zaba ba bro genda bazanira zimwe muri tara mutari bunzi ko zinabaho nkazibabereka ariho nabandi bati baba batazi yuko zinabaho mugaba bagatinya kuza kuzirondera mugagenda kurondera za zindi nyene uziko zitanabaho mugazibaho yes reka ndababaza kabazo kamwe yes tubaje ntangora madame mwese ba madame barakomeye ba madame atangwa kwishurira ishoro bande ba madame ko bagore baye ko twebwe turabasingo jeje kunata life isijya foto ba madame bacu abaduhaye akazi foto nayibitse bro ni ba madame foto nabantu batwigije ku mashuri ba madame canke abaduhaye akazi ndavuga abagore banyu je inshoti kuri je sindarongora je ntaza abakunzi banyu abakunzi banyu utaravuga birebire abakunzi banyu kunzi dufise ni benshi badukurikirana abadu supportinga bose n'abakunzi bacu sivyo okay umwe washira kuri stati nawe je sinishoot ndaza kwigira ama ndayibereke uya no comment no comment good no comment aba bajama n'abantu je novuga ko ari bo baririmbyi bafise abakunzi beza vraiment nga muri Buja Feb ndabeshye nibisanzwe nkuko ujya mwana mwamenyanye gute bro umwana wa mugira murondere jewe ko mfise umwe ndamurondere oya je mfise umwe ndamu telefone mu telefone tumubatse ndamu telefone bro mubatse yareka ndabyihotse ariko uri kuraraba indirimbo mwe muririmba na inspiration ku bakunzi banyu niyo ziva kwanza ugiye kuraba no kuri isi yacu abakobwa nibo benshi kuruta abahungu kandi abakobwa cyane gose nibo badukurikirana twebwe
yeah nibo babakurikirana Yes. niwe bakunda ibikorwa Shugamama ufise umushigamami ntawe mugabo turafise abakunzi badukunda badusapotinga aba diaspora nawe wa diaspora sinzi mugabo nibaza bazoza biraharawe biraharawe none harakabuza ntangora asha bara ariko nk'umu diaspora nk'umugore wo mu diaspora umurose akaca ahita kurongora byo bigenda gute cyangwa n'ujya no mu diaspora ivyo bintu si byiza kubivugira ngaha uzosange home turi babiri sasa kweli ivyo bintu si byiza bro mwe muri abantu musa nkaho muri abantu mukunda kuba muri kumwe sana mukunda kuba muri hafi na hafi uru rukundo muze mugwamane mbega nikiye kintu caje kubunganisha mwebwe hamwe mu mvumenga aho umuntu abari niho jewe ntihabari aho nakabari ntihabari n'urukundo gusa n'urukundo hama dukunda ikintu kimwe twese dukunda umuziki rero umuziki dukunda guduhuza kenshi umwanya mwinshi tuba turi kumwe yari karandika indirimbo mba ndi hafi mba ndiko ndandika jewe abari hafi so turahana amazi ico menya coco dukuyemo n'umuziki uyu ngani brother wanje ndamwubaha nka brother wanje ankurira igihe dukorana iganiro waravuze ko ari brother kandi n'ubu urabisubiriye ko ari brother mbega umuhungu arahitwa nyimba ari young bab ni manager hajya ngo ni manager ni yabafashye kujya mu ujya mu muntu yabaye cyane gose yubahwe ahari hose respect sana ndaguze kubona jewe icyo novuga young babu ni manager wacu umuntu atugwanirira cyane yani aratwereka inzira akatwereka ibintu byinshi ibyo tutari tuzi young babu kandi ni umuntu afise urukundo aritanga cyane cyo rya gatatu wanje kabisa nizere ko young babu hari ariko aratwumviriza araza no kugira icyo avuze muri commentaire turakunze kubona indi famille ya umutipe nde Kevin the Hot abaje nabo gute Kevin the Hot ni my brother abantu babimenye so Kevin the Hot ni muravukana muravukana mu ndimwe cyangwa ni nyine none kutavyemera none kutavyemera acha shemeji wawe ni ntuze jishidikael kumbadida nakubali bwana bakunzi ba Free GTV murabona ko neza na neza jewe MC Blayzo nari nicaye hagati y'abantu babiri reka je meze ikiganiro ko ndabona nicyohera vuba nse nk'ukirangiza nk'ugiheraheza nakaye kajambo kanyuma wobwira abakunzi mwobwira abakunzi ba Free GTV cyangwa abakunzi bakurikirana abakunzi bakunda nkuko mwabivuze je nk'ubu iwanje hariho abantu benshi bagenda bavuga ngo Blayzo ahejije umwaka ariko indirimbo imwe ijya romantic ndibaza sinari nicaye hariho ibikorwa byinshi nakoze gusa sinifuje kuberekura umwaka uheze ndibaza nko mu kwa mbere uko inshallah byose bizogenda neza abantu bahora banyidogera bose ibikorwa byose twageze no kubona afishe y'igiteramo byo byagenze gute ijya afishe y'igiteramo kwanza ku bafanzi bacu sorry gose cyane gose imbabazi sorry cyane gose imvo ntiyatuvuye ko twebwe imvo ngo ni corona ubu ya covid corona ngo yasaje cyane gose hamwe n'igiteramo ubu ntacyo niki kibaye murumva abakunzi b'umuziki ba P-Love na Blayzo igiteramo niki kibaye kubw'impamvu za covid-19 yagize intambamyi mu bikorwa by'abaririmbyi akajambo kanyuma nawe P-Love ku bakunzi bawe n'abakunzi bakurikirana abakunzi banje bankurikirana babandanye gusa bankurikirana badusapotinga basapotinge izi mpano dufite ikintu so babandanye bagira subscribe kuri
channel yanje ya YouTube nitwa Love Official ya abana badukurikirana no muzindi platform yes nanje yari MC Blayzo kuri microphone behind camera ni wa undi nyene wa mu MP promoter wa undi agerageza gufata amasanamu neza ndaza kuraba ko yabifashe fresh kuko ni yarabimenyereye ndakwibutsa ni MC Blayzo ni Free TV ni Love hamwe na Blayzo bro tubashimire kuba mwaduhaye umwanya akakana nikiza wallahi icyoma tukabana dutangure akakana naho nyene twende sasa akakana nikeza wallahi icyoma tukabana oh yeah nzoga kuna wallahi kapite maso meza atari sana